bwawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwaye. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba evyenza gusa endaje nazumutima. Abatugwanirira ni benshi kuruta abaturwanya. Murabyumva neza, bibwire mugenzi wawe ngo abatugwanirira ni benshi kuruta abaturwanya. Amena. Yesu akubwire neza kuzure mpemu wiwe, ushobore gutahura n'amajambo, ushobore kumenya ko ari message yawe, ushobore kumva ubumote n'ubushobozi buri muri iri jambo kuko riraba wowe. Amena. Amena. Reka duhaguruke dusome amajambo ari mu gitabo cy'Abami ba kabiri 6 ku murongo wa 16. Abami ba kabiri igice cya 6 ku murongo wa 16. Abami ba kabiri igice cya 6 ku murongo wa 16. Abatugwanirira ni benshi cyane n'amatoni, benshi cyane kuruta abatugwanya. Nubabazo no kubona bariko barakugwanya, abo bakugwanya ni bake kuruta abakugwanirira. Amen. Nabo bakugwanirira nibo benshi. Kumusomyi adusomere Abami ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 16 haravuga ngo aramwishura ati ntacyo tinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Amen. Yamena ni ntonya vrema. Aramwishura ati ntacyo tinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Amen. Yesu abahezagire cyane. Izi zari inkuru za Elisa n'Abasiriya. Intambara zo muri Siriya n'Abisirayeli ntizitanguye vuba, ibyo byose ntibyiyinjizamo, ariko bene ikibazo ntigitanguye vuba, cyatanguye kuva kera, kuva mu myaka ya Elisa kugeza uno munsi haheze imyaka irenga 3,000, kandi icyo kibazo kugeza uno munsi ntikirahera. Warasede sana. Sasa nkuko byamye kugeza n'ubu murazi ko bagwanyana, Abasiriya barategura intambara, bagategura gutera i Samariya, niho hari kapitale y'Abisirayeli, bagategura kuja kugwana. Ariko nibamara gutegura bahejeje, bakaza bumva mu Bwisirayeli babimenye, bikabatangaza. Ngo bikabatangaza. Abasiriya bagapfusubira kandi bakavuga ati dutega umutego tuze gutera umwami. Batega umutego Imana mbere ya wakati cyangwa imbere y'igihe, akacaburira umwami wabo akamubwira ati ntuce muri iyi nzira hari umutego. Umwami akatazibukira, akatarungika abantu kujya kurorera kuraba koko Elisa yavugishijwe byo. Abantu bagenda kuraba bagasanga rero hari umutego, bagatangazwa n'ingene Elisa yabimenye. Elisa yari yuzuye mpemu w'Imana. Uriya
kuzura mwemu ni ikintu cya mbere mu buzima. Kuzura mwemu biri mu buzima bwose. Umuntu atagira mwemu asa n'imodoka itagira igitoro cyangwa itagira na moteri wanashaka. Ufise imodoka itagira essence n'utagira imodoka barangana. Ongo kweli. Ufise urufunguruzo rutugurura n'utagira urufunguruzo kutavuga ngo barangana. Ufise urufunguruzo rutugurura n'utagira urufunguruzo, ufise installation y'amatara itagira kura, itagira regidezo cyangwa ubundi muyaga nkuba, ufise installation itagira umuyaga nkuba n'utayigira ba, ufise impuzu zugaranywe muri garderobe n'utazifise, ufise ibombo ryugaye n'utarigira, ufise ibido itagiramwo amazi n'utayagira. Umukristo atagira mwemo n'udakijijwe biratahurika. Uza gusenga ariko ntakurikirana ijambo n'utaje, uri ngayibeye muri Facebook n'utaje, Elisara imbere y'igihe amenya ati bateze umutego, akaza amenya ibintu byose biza biba. Sasa b'Abasiriya batangura kurabana ati hari umuntu muri twebwe y'amatanga amabanga twateguriye ibwami. Umuntu umwe rero yarazi ko Elisa yuzura mwemu w'Imana, ababwira ati no ntimwihende ntimwave munasubiranamwo. Buriya hari umuntu mu Isirayeli asanzwe amenya ibintu byose kubera afise Imana idasanzwe itameze nk'izindi mana, yo yimenya ibintu imbere y'igihe. Nuvuga utaravyumva neza. Bariko barapanga imipaka nturinde no kubimenya, ugasanga mwe muyakurongoye guca mu yindi nzira, bagatega umutego bazi ko hava wishura gutya, mwe bakakuyobora kwishura ukundi, bagatangura kwibaza ati mbega ni kuki atangura kumenya ibintu twe tutarabishira ku musitari cyangwa tutarabisoza, mbega bimenya gute? Nibabura babwira ati buriya ujya muntu arasenga, buriya ujya muntu avize igitabo ngenderwa ko kinini gutya givize couverture ya noire kijya n'ikidanje, buriya ujya muntu agenda kuri Hope Church, buriya ujya muntu mu gatondo twamatumba ariko arayibongoza aririmba himbaza Imana, buriya ku mugoroba yama ariko arasenga, buriya saa sita ariko arasenga, buriya umwanya wose ari imbere y'Imana. Sasa je noba namaze 2 heures imbere y'Imana nka minute imbere y'Imana, batega imitego Imana itegura. Bazogutega ariko ntibazogufata, bazokwimba icobo ariko ntuzokigwamo. Nturavyumva? Reka mpindure basi. Bazotega imitego ifata bayiteze, bazimba icobo kigwamwo abakimvye, kuko batugwanirira ni benshi kuruta batugwanya. Sasa bacagira umupango ugayitse, nimba baraja gutega umwami Elisa akabimenya, baca barajujuta, bagira jujutaje, bavuga ngo reka tugende abe ariwe tubanza gufata imbere yuko dufata umwami. Buriya barazi ko ari wewe uhagarazi, ko ari usengera umuryango, buriya barazi ko ari usengera papa wawe, buriya barazi ko ari usengera mama wawe, buriya barazi ko ari usengera ishengero, buriya barazi ko ari usengera n'igihugu, buriya barazi ko ari usengera ikartier yawe, buriya barazi ko uri umuntu adasanzwe. Niyo mpamvu biyumviye ngo bazoza kugutega ngo kubera ngo kartier bayifata uko bishaka
bishakiye, bibaza ngo boza kugutega, ngo bagafata famiye yawe uko bishakiye, bakibaza ngo bogutega ngo diretere bamwizizire, bagomba ngo bagutege kugira ngo bizizire runaka, ariko ntavyo bazopfa bashitseko, kuko dufise Imana itugwanirira kandi mu rwego rwo hejuru. Baca baramanuka bagenda aho Elisa yaba, barakubita ikambi, baruzura, bakubita hirya no hino. Gehazi azindutse mu gatondo, nibwira ko Gehazi yari umukozi wa Elisa, nibaza ko yaratangiye guteka icayi. Urazi ko abakozi bazinduka kare, kumera cyangwa ariko arapepeya cyangwa ariko arayizunza, azabona igitero c'Abasiriya. Imagine igisikare c'ikindi gihugu cateye mu gihugu, cinjiye cagose, cazengurutse urupango rw'umuntu umwe, nigo bagiye gufata igihugu cyose, kije gitera umuntu iparaseri imwe. Erega buriya royaume ya Satani irashobora kuza yose ije kugutera wewe, ariko ntuzugire ubwoba. Urashobora kuvyuka mu gatondo ugasanga ababanyi 85 bose bari imbere y'umuryango, ngo ehe, ngo tutaona leo, ngo wishivyo wishimiriza uno munsi rero. Amagehazi wawe yavyutse ngo ateke icayi, yazinduka karaba na mama Kabibi na mama Kabwana na Ntuzenya, bose baraho. Ntuzugire ubwoba. Ntuzugire ubwoba, kuko abatugwanirira ni benshi kuruta abatugwanya. Bwira mugezanga abatugwanirira ni benshi kuruta abatugwanya. Elisa Gehazi akiba kubisigisho acariruka directement muri chambre, aza kuraba Elisa, amubwira ati vieux, nimba yamwita vieux, nimba yamwita papa, nimba yamwita mwami, nimba yamwita ngo, ati vieux, reka nkoreshe vieux, ati vieux, ibintu birabaye danger, birabaye nabi. Abasiriya yababonye n'amatendu, baje bambaye bari armé jusqu'au dents, kugeza barakomeye, baje nibiri barahagaze nyine baje gutinga Elisa umuntu umwe. Umupetire urazira abantu bazi kurandurana imitima, aravuga ngo ayejeje, none bigende gute? Yarazi ko Elisa amubwira ati iraba duce mu idirisha twiruke, cyangwa reka ninyegeze mu iwese, cyangwa hatukimbii sisi bwana. Hatukimbii. Harakarimbo kavuga ngo sitaogopa sitakimbia ninaye Yesu, ngo sinzotinya, ngo sinzokwiruka kuko mfise Yesu. Elisa aritegereza Gehazi, araba abona Elisa, abona Gehazi, ariko arabona ibintu biri visible n'amaso. Elisa avuga ati tia, uyu muntu ashaka kuba atabona. Finalement uyu muntu hacyari ko arabona. Ega abantu dusengana benshi usanga batabona, baraye ariko ntibabone. Bwira mugeza ati raba ubone. Yesu ashimwe. Reka nakubwire, hari ikindi gihe umuntu abaho atabona. Sinzi ko bibaho, sinzi ko biragushikira, ukagenda ubwiye nko gucagura impunzu, ukagenda wirengako nziza, mbwa uje mu nyuma akacayishikirako, yagira guca ukacuvuga ati coma kayita hasi ndayitore. Ntibiragushikira kubera we yajabona, we nawe uri ngaho ntiwabona. Hari umukobwa ashobora kuba ari ngaho abajene rero, akaba ari umukobwa agezwe ibyo abahungu baraba, bijya byose wowe uravye byose abikwije, mugabo ntubone, ukicara ngaho nyene ugahezagirwa usa n'utabona. Mugakazi wundi abona kamushikirako, yabaza ubwo nyene ati egome, kaza wumva ati kandi rero shaje naramubona yari ngaha. None bamundwaye gute? Rega ntubona, birakwiye ko woneshwa ubone. Yesu ashimwe. Hari igihe umuntu abaho atabona, amen, ati akaraba mugabo ntabone, akitegereza mugabo ntihweze, akaba ubuzima bwo kutabona. Reka mpemu w'Imana kugendera utangure kubona.
ukaja kurondera inzu yo gupanga ukayirengake ukaja kubaza ikindi cyabomaguritse kimeze fo bariko baragucira amahera menshi mugabo mu nyuma wagaruka bakazaguye ati ubu nyene twejeje kuyitanga ati ubu nyene ati yuza imbere y'iminota 2 ati twari kuyiguha ukimvira ati koma nashoboye guca hahandi bona sede sana Elisa arabagehaza avuga ati Mungu ntabona atabwira Imana muhumura amaso ariko avaye kumuhumura amaso niyo yabanje kuvugira ijambo Gehazi aje kuvuga Elisa caramwishura havuga ngo aramwishura ati ntaco utinya kuko yaraje basi tunakufa kwa heri urumva abana urapfuye turapfuye tutara niwari bwubakene yanzu niwari bwagure na yamuzu niwari bwaimbure na wa murima hauja kufa bwana huko tangaze makuu ya Bwana jameni ni tuzopfa ariko tuzobaho kugira ngo twamamaze ishimwe yaduhamagaye amubwiye Gehazi abona Gehazi ntabona fukati umupeti kubera ikatabona acabwira Imana ati Imana mugurura amaso abone nawe wabwira Imana ati Imana mpa amaso mbone undi muririmbyi atabona niyo yarimbye ati nipe macho nione macho mucomvuga ati pastor ihenze Christine Shusho atarabona yego ndamuzi twarigeze no kuba turi kumwe ahantu i Nairobi ndafise ni foto twifotozanye arabona bien ariko ari bati ni bana unafikiria ni utani nuko yasuzumye araba asanga ntacabona ari umuntu arabukaraba mugabo wapi ari mugabo makunda gutwenza yita Mr Bean ari umuzi Mr Bean yigeze kuja ahantu koga asanga umuntu yicaye yibaza ko abona kumbe ntabona aragira makrobasi gura ngo kuri muzu aragira utuntu amaze guheza azabona yampumyi irahagurutse n'akakoni kumbe ntiyabona araregreta ati sinarinzi ko atabona Yesu ashimwe umuririmbyi arabyiweza ati yaki ya Mungu misionaki ati nipe macho nione macho harukaza kwaririmba akaturira nipe macho nione sawa sawa nipe macho nione macho nipe macho nione sawa sawa amen rekugira amaso umuntu aje kukwesroka ukamuraba ukabona ati we screw uri kuvuga ibiki ngaha Yesu ashimwe uzi ufise ipine itagira imwemo angana n'utagira ipine ongo kweli reka ufise ibi bisa n'amaso atabona buriya asa n'utayagira nico kimwe n'utayagira amen sasa reka mwemo mwabige mimwe reka mwema abuzuze muronka amaso y'imwemo uje kukubaza ijambo umubone ega rubaza afise abagore 5 ruguru mukayanza umwe cyankuzo umwe ibururi uwundi mu rumongo uwundi babaye bangaye 4 ni ubanza uwa gatatu wewe agomba kugira uwasisi wango kweli ariko ufise amaso uramwitegereza ukamubwira ati nakoneye huruma ndakugira ikigongwe none mama kabibi wamusizehe uyo mama kabibi ari ubanza mama kabwana na wamusize mu rumonge none uje kumbaza iki jewe acabwira ati uyo ninde yabikubwiye bambi acha au juu unachezana nani turubwoko rutavumika turabantu badasanzwe amena sinzi ukuntu Imana imuguru amaso Gehazi aza kubona ya nibwira ati yakoba mashati komba yanze sasa hivi nirabire komba yanze sasa hivi nirabire ingene biza kugenda ndibaza nibyo yiyumviriye
Elisa avuga ati aba bantu sinza kubica ngira ndabereke ko nkomeye nanje mfise Imana. Abwira ati uwo murondera ntari ngaha ingo ndabajani yari. Aca bajana kugeza muri kapitale, iyumvire bavuye nko muri Tanzania baje ari ngabo nk'igihumbi, babashikanye ngaho babinjije mu gipango nk'iki barabugaranye. Elisa acabwira Imana ati Imana mubugurura amaso babone iyo bari. Baraje ati turi BJ turi Bujumbura muri kapitale. Ati turafu sidabona umusodarira ararize. Kandi abantu benshi bari bamagara nyina ati mama. Umwami ati aba ni kubica. Elisa ati reka mubagaburire birire bigire. Amena. Umwasi uza muyihere ivyo yirira agende. Avuga ati bwa bundi wa muntu si mubinane. Amena. Ngo baca bararondera amazimano ndibaza ko maka yaciye akeregwa kila kitu kikandaliwa, barabakorera byose byankenegwa, barabaha baririra baragenda. Ati kuva uwo munsi ibitero ntibyasubiriye. Ndibaza byaje gusubira muri ro minsi rero y'iki kinjana ndibaza. Bwana siwe sana. Bwana siwe tena. Nutinye kuko abatugwanira ni benshi kuruta abatugwanya. Reka nkubwire rero. Buriya ntabwo ari ingabo gusa zitugwanirira. N'Imana ijamo mu kutugwanirira. Bwira mugenzi wangu n'Imana ijamo mu kutugwanirira. Nyaza amabatayo n'amakambi y'ijuru gusa yonyene. N'Imana le chef supreme nyene ingabo, niwe nyene ingabo. Apana chef d'état major. No, niwe nyene ingabo arururuka. Uzi chef d'état major uramuzi w'ijuru. Uramuzi? Navuze ko tuzokwiga iby'abamarayika ni Mikael. Amen. Mikael ni chef d'état major w'ingabo. Ariko rero si Mikael amanutse, si chef d'état major. No, ni nyene ingabo, nyenezo. Apana mu chef nyenezo. Amen. Niwe yururuka akaza kugwanirira Jack. Muonye ntambukanya gafiteri niwibaze ko ari kindi. Nuko ingabo na nyene ingabo baba ariko barangwanirira. Amen. Hari abakristo batambuka nk'abapfuye cyangwa nk'abagira bapfe cyangwa bazopfejo. Wahega basha nta n'ivyizigiragira nta nakazoza abona tambuka bien agafyeri. Voilà. Apo sasa. Amen. Kugumvisa ukugwanirira arusha bose. Amen. Igitabo cy'ingoma cya kabiri muraza kwandika gusa kuri 37. Igitabo cya kabiri cy'ingoma 37 ijambo ry'Imana rivuga riti ati nimushikame mushiramanga nimutinye nimurandurwa imitima n'umwami w'Ashuri bona rijya sinzi ry'ingabo riri kumwe nabo kuko uwo turi kumwe ahambaye kuruta abari kumwe nawe. Amen. Buriya dufise Imana itugwanirira. Buriya Satani nta yindi ntambara nta kundi kuntu ashaka kukugwanya kuko urazi ko utosambana. Aho usambana koko mbariza mugenzi ataho usambana yakwishuye gute? Yakwishuye ngo ya none ko sa ntacyo nagirwa ni Uburundi bwose abantu bari mu mamisa none abahora basambana ni bande cindeka kubivuga. Aho kwiba mubarize mugenzi ataho kwiba. Ayazi ko toguteza kwiba, ayazi ko toguteza gusambana kuko nta n'ibyo hirahira, ayazi ko toguteza kwica kuko ayazi ko atabyo hirahira, ari atugwanya ijoro n'umurango. Kandi mu ntambara ziwe ari yaranja ngo adukure mu kwizera. Barasade sana. Yesu yabwiye Petero ngo Satani ngo ariko arabasaba ngo kugira ngo abagosore ngo ariko ngo wewe nagusengeye kugira ngo ukwizera kwawe ntikunyiganyige. Ariko wowe Yesu yagusengeye. Ariko Jack Yesu yamusengeye. Ariko na Yesu yamusengeye kugira ngo kwizera nikunyiganyige. Kuko azi neza ko kwizera nikwanyiganyiga uzobufasha. Buriya igituma ufatwa nuko nyiganyigisha gusa ukwizera. Ukawutabona ingabo
vyemere ko zihari. Amen. Atavyo kwivugisha ntagire wigirisha nayo maso y'inyama nyene asanzwe nyene, ariko injira mu mpwemo hari ingabo ziri ngaha, amatoni n'amatoni n'amatoni n'amatoni. Abera kuko abatugwanira ni benshi kuruta. Hari karimbo ngo puissant guerrier fort dans les combats, Jehova est son nom. Arakomeye kandi n'umurwanyi mu ntambara, arakomeye. Uyo ntari mu ijuru buriya. Hari igihe Imana muja kwironderera mu ijuru, uzofata indege ugenda uduge gutya turabe kuzohajika. Buri Imana turi kumwe nayo ngaha. Hari ingabo, amakambi y'abaspecialiste, ikambi zijejwe zo mu ijuru n'ikambi zijejwe zo mu ijuru ziri ngaha ziruzuye. Uretse nuko ingabo ziri ngaha na chef d'état-major Mikael ari ngaha mu Kigobe, uretse na Mikael n'Imana nyene ingabo. Hari uwagurutse ngaha, hari uwagurutse nariya nujya yahagurutse. Amena baraha. Nutinye, nuranduka umutima, no kuko abo turi kumwe barusha ubwinshi abatugwa. Abantu bagerageza kugira ibintu bakaba 5 8 bakamumvisha ibintu, we ntugire ubwoba. Ubabwira ati zara nabo muhira bose muvange, zara nabo mwasize ruguru muvange. Je ndi mu bwoko butarogeka, ndi mu bwoko butagwanywa ngo butsindwe, ndi mu bwoko bukomeye bw'Imana nzima. Babwira ati mubapimye ADN yanje, amaraso yanje, basanga harimo amaraso y'umusore akomeye cyane, w'umugabo akomeye cyane yitwa Jesus Christ de Nazareth. Avuga ngo bamwakiriye bose ngo yabahaye ububasha bwo gucika. Narinzi ngo muca mu marira yo kumva umurongo ntimuzi, none wowe ubayeho gututaka ngo bamwakiriye bose bwo gucika, ngo nibo bizigiye. Amen. Buriya turahagaratiwe kandi turahagarariwe n'ijuru. Nta muntu n'umwe Satani yashoboye kurema. Zaburi 20:7 havuga ngo iki? Ngo bamwe bishimira ngo imikogote, ngo abandi bakizigira amafarasi, ngo ariko twe twizigira. Arabatabivuze turasubiramo. Bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwaye. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57
1429. afitiye byinshi mu kiganza cye